Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'ayandi yose muba mwaranyegejwe turayatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Ni inkuru izindutse ivugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho abaroberi bateye intara ya Cibitoki. Ubu utubare, amabotiki ndetse n'isoko bikaba byamaze kugarwa mu gihe c'icumweru. Muraza kumenya abaroberi abo aribo ndetse n'ico bariko barakora ngaho mu ntara ya Cibitoki. Saya gusa n'andi menshi twabateguriye, wowe icyo usabwa ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tuyatangurire mu ntara ya Rumonge. N'abantu babiri baciriwe igihano bagirizwa guhakwa gukora ubwicanyi. Tuyisenge Asimukama Gerard bagiriwe n'icaha mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa gatatu ku mugoroba. Bakurikiranwa muri dosiye y'ubwicanyi n'ubusuma bakaba bagirwa n'ico caha. Baciriwe umunyororo w'imyaka 5 bategerezwa no gutanga bafatanije amafaranga 360,000 nk'indishi y'akababaro n'ihadabu ry'ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi kuri buri muntu umwe. Idosiye abo bantu babiri bakurikiranwa ko ihera ku munsi wa kabiri ku mugoroba. Uwitwaye yituye ubutungane avuga ko haswe kwicwa kandi ko ibintu byiwe harimwo itelefoni n'igodomani byononywe n'abamuteye. Niko isoko ryacu ry'inkuru ribivuga. Sentare yarashashe kuri uyu wa gatatu mu rubanza rw'ikibiriraho abo bantu babiri bikekwa baremera ko babikoreshejwe n'inzoga banyoye, ariko ko ata mugambi n'umwe wo kwica bari bafise keretse kwiba. Abacamanza baserukira leta mu rubanza baciriye umunyororo w'imyaka 15, ariko abashashe muri iyo intahe babasabiye igihano c'umunyororo w'imyaka 5 n'indishi y'akababaro igizwe n'amafaranga 360,000 by'amarundi bazoriha hamwe, umwe akazoriha n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 100,000. Ababikoze barasabye ikigongwe ntibakironka. Uwabitwariye yarashimye urubanza aciriwe na sentare. Amakuru yacu tabandanirize muri komine ya Rutana. Umunyabigega wa komine n'urongoye isoko ya Giharo barahagarizwe. Umunyabigega wa komine Keita Keza na Jani Bucumi, indongozi y'abatoza amahera ya komine muri zone Giharo, barahagaritswe kuri uyu wa gatandatu uheze, bikekwa ko inyuruzwa ry'ubutunzi. Bahagaritswe n'igipolisi ku rubaho ku murwa mukuru wa komine Giharo mu ntara ya Rutana, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga, indongozi za CNDD-FDD mu ntara no muri komine Giharo bafatikanije n'igipolisi baragiye gusaka ku rugo rwa Jani Bucumi bukeye bwaho kuw'Imana. Intandaro y'iryo sakwa kwari ukurondera ibitatsi by'amagendo byoba bikoreshwa mu gutoza amatagisi ya komine. Umunyabigega wa komine yoba yahagaritswe yagirizwa inyuruzwa ry'imiliyoni zababa 20 mu mafaranga y'amarundi. Keita Keza yari yahaswe gusubirizwa muri Kigarama uheze inyuma yaho ubugenduzi bw'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busangiye haranyitse imiliyoni 15 z'amarundi. Mu gihe inama ya komine yategerezwa kugira ico ishikirije kwisubirizwa ryiwe kuwa 27 Kigarama guheze, buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga atari amenyerewe atonda mu manama ya komine yategetse ashimitse yigizwa inyuma ry'ico cari categekanijwe kwigwa. Bamwe mu bagize inama ya komine bavuga ko ihagarikwa ry'uwo munyabigega wa komine Keita Keza rifise intumbero yo gukingira indongozi za CNDD-FDD zikekwa ko isesagurwa ry'amatungo ya komine.
Izo ndongozi zateye umutego umunyabigega yaheruka guhabwa akazi kugira ngo bikingire ku bw'ayo masoko nyine. Twari twabibabwiye mu ntango z'aya makuru, amakuru yacu tuyasozerere mu ntara ya Cibitoke. Abaroberi b'Abanyarwanda baraboneka mu bibanza hwaniro i Mabayi. Intwaro yafashe ingingo yo kubyugara. Ingingo imenyesha iyugarwa ry'igikorwa cose mu kivogero yafashwe na musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Iyo ngingo yakiriwe nabi cane n'abadandaza. Musitanteri w'iyo komine avuga ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano. Iyo ngingo yafashe na musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke igomba imare indwi yose. Ibibanza birabwa n'iyo ngingo ni nk'ububare, amabutike, uburiro n'isoko yo mu Kivogera ku birometero bidashika 2 uvuye ku mugwa mukuru w'iyo komine. Isoko mu gisirikare rimenyesha ko abaroberi b'Abanyarwanda bitwa abafeneri, umurwi w'abaroberi bagwanya ubutegetsi bwa Kigali bava mw'ishamba cimeza rya Kibirira baje gusuma ku wa gatanu uheze muri iyo soko. Abo bagabo bavuga ikinyarwanda batwaye ibidandazwa bigizwe n'ibifungurwa nk'ifu y'imyumbati, ibigori, ibiharage n'ibirato. Baciye basubira muri iryo shamba cimeza rihana urubibi n'u Rwanda. Niko iryo soko ritomora. Iryo soko nyine ritomora ko umurwi ukorana n'imbonerakure, abanywanyi b'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe na bamwe mu basirikare b'igihugu. Babafasha gushika muri ibyo bibanza no kwikorera ibyo baguze. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bavuga ko bababajwe n'iyo nyifato mu gihe hariko haranagurwa imigenderanire hagati ya Gitega na Kigali. Abanyagihugu twabajije barashima iyo ngingo yafashwe na musitanteri bagasaba ko abo bagwanyi bagwanywa. Ntibyumvikana ko abantu bitwaje ibigwanisho biyerereza ataco binona mw'ikomine yacu ku mugaragaro. Niyo myidogo y'umutama w'imyaka ishika 80 twasanze aho nyine. Uwo yabibonye atomora kandi ko abaroberi bamaze igihe bacumbitse mu Kibirira bakanabonwa cane ku nkengera y'iryo shamba rinini mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana. Ujejwe ibikorwa bya gisirikare bikorerwa muri ico Kibirira aremeza ayo makuru yose, akamenyesha ko ibitero byo kurwanya abo bantu bavuga ikinyarwanda biriko birakorwa. Muri ntwarante guheze mu nama yahuje buramatari wa Cibitoke hamwe n'uwo mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda, buramatari w'akarere k'uburengero bw'u Rwanda François Habitegeko yasabye abategetsi b'u Burundi kubwira abanyagihugu ko bodoma urutoki ku baroberi bava muri Kongo, muri Sud Kivu ahacumbitse inkorabara n'imirwi y'iterabwoba baca mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana cane kugira ngo baze guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kwica abanyagihugu bitekaniye. Hategerezwa kubaho guhanahana amakuru. Abaroberi nabo bafashwe bategerezwa kwerekanwa ku banyagihugu kugira ngo bavuge abo bakorana imbere yo guhanwa hisunzwe amategeko. Niko Habitegeko yashimangiye. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone canke subscribe ko wapyondaho kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, murasabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishe byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.